Hello dear friends, banda hatifu meze neza. Jaho ndi na mavuta kabisa n'akavuvu meze fresh ndashima so ikaze cyane muri cya kiganiro cyanyu umusanzu mukunda gikomeje gutanga ingisho nyinshi cyane hirya no hino naco sikindi ni love story with mwarimu ndibaza aho namaze no kwivuga uwundi we ariko sindi jenyene nko ubibona ndi kumwe n'undi mwigeme asanzwe azwi cyane hano muri plus 257 muri kino gihe nawe si uwundi ni CEO wa Burundi nkunda company kuno musi namuzanye mu kiganiro cyacu kugira ngo nawe tumenye ivyo atubwire nk'umwigisha w'ubuzima busanzwe uko abigisha turatandukanye ariko twese umwe wese afise kuba umwigisha bivanye nico yobazi muri we. Ego uno musi teme tuganirako ni bandugiye subscribe kwanza like share na comment kugira ngo abagenzi bose baze barabe kiganiro tugiye dukore hama twakira umutumire wacu tunamuramutse bite. Ni sawa. Meze neza di. Ego nam. Ego karibu cyane muri love story with mwarimu. Thank you. You are in love? Yes, of course. Oh yes. Iyo umuntu ari muri love rero biroroshe cyane yuko agira icyo yigishije abandi kugira ngo dukomeze. Ego uno munsi rero sije mfise ndaganira cyane ku kintu cerekeranye umuntu ashobora gusohokana nawe akavuga ati ntabwo nihenze nagiye hano heza ku kintu gikenewe kuko urashobora kujana n'umuntu ugasanga ntacyo yakumariye mu buzima cyane ukicuza impamvu wakundanye. Ati no munsi rero mwari maraza kutubwira ko umuhungu cyangwa umukobwa twosohokana bameze gute kugira ngo nubake nawe future. Banze gwe nanje gateye gusa mbanze nce kwanza kuri Digne Delica adereze peut-être nka exemple z'abantu babiri cyangwa batatu umuntu akuye gusohokana nawe kugira ngo avuge ati mbo uwo mfise uno munsi c'est vrai n'umuntu mwiza afise caractère izi nyane wabona umuntu afise zo caractère zo mweti wow naratomboye. Bon, en fait, kuri jewe d'abord ndivuga kubera ko urumva muri no mwanya mukeneye kwiga from me. En fait, novuga yuko ata muntu ari exactly uvuga ngo uyu muntu niwe akwiye gusohokana nawe cyangwa mukwiye gukundana nawe kubera ko abantu barahinduka burya ikintu kidahinduka ni jambo ry'Imana. Ariko quand même hariho ama principe ubona ku muntu bien sûr. Par exemple, jewe vraiment abantu naho bahinduka cyangwa abantu naho kuko deja uri kumwe n'umuntu ntibigera ubona yuko ari uwunda murengeye. Mugabo bimaze guhera niho cubona ati wa muntu kumbe byari meze kunuko mugabo ntitaye kuri ivyo ndabona yuko réellement umuntu turi kumwe vraiment ego naho bizoshika simvuze yuko bitoshika naho bizoshika tugatandukana vraiment nzokwama ndamushingira intahe kuko ego d'abord no type ari sérieux kuba sérieux no kuvuga ngo ntabesha naho bishika nyene nk'umuntu mugabo bimwe urumva hariho nk'umuntu donc mu buzima bwiwe aba afise akantu ko kubesha donc n'ikintu gisanzwe ukumva arakubesha ukamubaza ibaze n'ukuri kandi neza akabona neza umva ukabona neza ko yakubesha mugabo ukabona nyene ukuntu tuvuze n'umuntu ni sawa ukamaza ati chérie uri hehe byo ngo nyene ngo ndagushikiriye gata kubita amasaha yawe ntiyagibyuka ntiyari no muhira azaza kugira ngo urumva rero ngo hari ambutiyaje ngo ngahe bikini urumva uzwe n'utuntu dutoya mugabo twama dutuma abantu kenshi bashwana bagira iki ikindi kigira kabiri ku mutipe wanje ndamukundira ko arampa umwanya iyo uri kumwe burya n'umuntu ntaguha umwanya sineza cyane kubera ko usanga bigoye kumenya exactement wari we kandi the plus muri kumwe the plus umwigira ko byinshi uramumenya hariho ibintu umuntu atashaka donc hajya muri presentation nta numwe avuga ikibiciwe muri presentation tuvuga ati am Digne Delica si wa Burundi nkunda company benze kunuko sinigera mvuga ati Digne Delica mezuko ntazovuga mugabe the plus muri kumwe hariho utuntu tumwe tumuzura urabona ikindi kintu naco simvutse ko n'ababikora batari abana beza ariko umutipe wanje nta nzoga icyo ni ikintu cyambere nashimira Imana kandi cyane gose kandi namye nifuza kubera ko n'abazinwa ego ni sawa mugabo ku bwanje jewe bivanye ni kumbure na passe yanje canke nibiki umutipe n'inzoga vraiment nabona neza ko ataho dushobora gushika bivanye na passe yiwanje hama ati ndamukundira yuko ari umukozi kuba ari umukozi en fait hari imwe muri entertainment nivyo
mugabo urabona neza ko ari umuntu amashuri yiwe atapfuye ubusa kandi ugerageje no kumwumva urumva neza yuko amashuri yiwe canke akazi akora ubu gafise pourcentage nini z'ikibanza afise muri entertainment donc nimba akora umuziki canke nimba ari ikindi kinakora muri industry kajya akazi akora karafisemwo ibice novuga 90% kwijana gatuma mumubona kujya mumubona rero ico cyo nyenda gishimira Imana donc na afisi yo talent urabona neza ko ari umuntu akora donc akirondeza n'ahandi donc ndakunda les genres de type baba meze uko onye kubera ko antiko umuntu bashaka ko je dinye sinokwama ndiko ndakora ndiko ndiruka je nyene hama ngo ncengira umuntu biba non ntivyokunda ife ko twese tubazana le soir ti umunsi wagenze gute akaye apana ngo ngombe hajya muhira ngo wavyutse no quand même donc birashika kandi ntimwicare muzi yuko ajya amashuri yiza ari yamuhaye kajya kazi oya je ndazi yuko umutipande arasenga kandi vraiment Imana izimuhezagira kandi ubuzisisi bwa leta si buryo bw'amashuri gusa muri no myaka n'abantu bize bariko barabura ubuzi so il faut faire quoi il faut créer no gucréer ubuzi twenyene tukabucreatinga tukamenya ati turiko twishaka kuko nka jewe nk'ibintu nize okay uretse ko biko biramfasha nka entrepreneurship ikiramfasha mugabo se kuvuga ngo ibintu nize ngo nivyo naronkeye akazi ya rero en tout cas uyo mutipe vraiment ndamukundira ico kintu n'umukozi kandi arasenga aravuga ukuri n'umukozi arasenga arampa n'umwanya très bien uramuzi yanze uretse no kubaha abantu ariyubaha haje donc iyo muri relation ukabona umuntu muri kumwe n'umuntu w'abantu bose donc abantu bose simvuze yuko mvuge gute social oya sivyo nshatse kuvuga I mean wa mukobwa wese yomwifuza akaba ari kumwe nawe sinzi kubitahura ari mu batipe ego vraiment abakobwa benshi banashima bakunda bashuhira mugabo si hari kuko nka jewe ubwanje umuntu yoza kubaza ati kagenda ukamubaza ndagusavye mbwira ibintu bibiri byatumye ukunda Digne nukuri akaba yobironka subwiza mfise samafaranga mfise suburebure mfise ziko ari n'umuntu umva ndi moitié yiwe vraiment hajya bavuga ngo mama moitié nukuri ndi moitié yiwe urumva rero umva ni hahandi bakubaza ati ujya muntu wamukundira iki turasabye ukakibura urumva ukakibura rero ndamushimira cyane kubera ko ariyubaha kandi arubaha n'abantu kandi n'umuntu afise gwa rukundo rumwe rutavuga ngo ndagukunze kubera iki kubera uri iki canke kubera uri kica kubera ngo uri mwiza kubera uri muremure canke kubera ufise amahera nukuri yo yibaza kuri ivyo nta na kimwe ari kunkundira gusa ico ndico shereka ndakuvugira urusaku nawe utari kuranyumva mu kintu kimwe cyatumye nkunda arabizi ko nanje ndumukozi ico conye bon si conyene hariho nibindi mugabo ndazi yuko arabizi kiri mu bintu bikuru donc araprecia yabonye umukobwa ariko arakora araprecia yabonye umukobwa yiyumvira kure ati donc atari muri babandi bave nkene 10 nje muri anniversaire oya kandi arabizi ko ntabyo nigira nkora so rero les gens y'abantu umuntu abakwiye gusohokana nabo les principes hanini bavuga ati ni vyinshi mugabo bimwe muri ivyo jeyo kuri jeyo kubganje nivyo kubera ko kandi novuga ati kuguha umwanya haravamwe rero ca kintu cyo kuyaga rero maze kuba muyaga burya conversation irazana ibintu byinshi irazana ya respect irazana kwa kuvuga ukuri kubera ko umuntu ntuzomubesha rimwe kabiri gatatu agufata ngusubira ntikibaho afite bari ingeso yawe kiretse ari ingeso yiwawe ntacyo ndamukundira ukuntu ari patient abasha mani mumpezagirira no kuri urumva ni wa muntu afite ikintu nzomubwira ngo nejo ngo 10h avuye ati nzohebura ruko mbonye ejo 10h nyene zigeze niho nzo campebura niyo ngo urambira ngo turacari 8h ngo bebe ngo impossible no afise confiance arangira muri bamwe bavuga ati n'inyuma ya 0 irakora yeah like me ego akaba kandi afise confiance vraiment je kubera nk'ibintu nkora donc atari umutipe amfitiye confiance ukuri je no numva sinibaza ko tubatumaranye n'ukwezi canke imisi oya nta namezi nta n'umuzi nari imisi ibiri twokundana kubera ko ndi wa muntu
nk'ubu duheruka kuvugana mu gitondo uko bitahura ngo baramfitiye confiance kubera iki programme nazimubwiye bebe bimeze nuko kandi ndamubwiza ukuri urumva rero amaze kuba mfitiye iyo confiance arabizi neza yuko bijyana mubwiye ari ukuri rero aramfitiye confiance ivyo rero nkaba ndabikunda kubera ko amaze kuba ngirira icizere nanje ndamugirira icizere ntibica bisigura ngo kubera muri no mwanya atari ko arantelefona ngo ariko aranshitinga cyangwa ariko aragira iki no ni kubera ko yahaye d'abord valeur ya programme namuhaye kandi yampaye umwanya kandi yanyeretse yuko d'après ivyo buri kurakora byose I still love you kandi ndagufitiye confiance c'est comme ça hama agata donc numunyembabazi jewe nasi mtipe ampardona kenshi gashoboka ate ntumbatse nukuri umva ndabona ushaka no kwicara azongera tube nbashaka kwigumura ngubaye iki timva gusa nshaka kwigumura kwigumura asara nka umusatsi basi ndagusaba imbabari asoma ndawagize iki nta nakimwe gusa mba oye rero azongera ubebe ngo mbabarira Oya nasize muhera muharira ati ndakomeye cyangwa ndasara oya no arankunda kandi sinzi umva arashaka no kunsabira ikigongo ku kintu atazi atanakoze atazi yo gita umutwe gusa akabona yuko umengo naho yoba atazi cyatumye mpindura mood arumva yuko yo kumanza bikigongo tukamanza twabandanya ibindi hanyuma mu nyuma hari habaye c'est comme ça rero numunyembabazi kandi rero ndi umuntu nkunda kudekona sometimes naho nkaba perfect rero ndadekona sometimes ni wa muntu anyumvira ndamusabye ikigongo vraiment arambabarira kandi atabujyaje haje urukundo ubonye rutagiramwe ikigongwe nta mdoshika ko nta muntu aba perfect à 100% sakurinde antwariyo il y a des défauts kandi umuntu ategerezwa adasiporta malgré amakosa yanje arambabarira malgré amakosa yanje en tout cas jewe vraiment naho vyoshika tugatandukana sinzomvuga nabi vraiment ego nibaza maruma byinshi cyane kapo ya Delicia n'uwundi tutashimye kuvuga hano hari byinshi twigishije urumva ukuntu Delicia ameze muri relation yiwe urumva n'ukuntu umutipe wiwe ameze muri relation awuca wumva neza ni quel type y'umuntu ugomba gusohokana nawe ego kuri pari wanje rero ibintu nateguye ushobora kuraba ku muntu musohokana cyane cyane ku mutipe ndavuga abahungu icyambere ushobora kuraba kwanza subyiza harabaraba ubogare ni bogare afisiki yambara gute ni star canke ni cyafisa amafaranga no amafaranga surukundo ubogare surukundo ibige bintu afise surukundo ushobora kuba bifise ntagukunde ça arrive bibaho ariko kintu cyambere uzorawe kwanza umutima w'umuntu umuntu afise umutima uwe icyakabiri raba intumbero y'umuntu umaze kuraba intumbero y'umuntu icyagatatu curaba akwitaho gute ni kimwe Delicia avuga akwitaho gute eske nimba ari umuhungu mukundana akurongoye gute kuko iyo maze gukundana aba ari umurongozi wawe ni wasigara kubwira ati mon bebe uno munsi ukora iki nkora ibi nibi no iki kintu kimeze neza gihindure zo gukora ibi urumva ari karakurongora raba ati eske nzire karantwaramo ni nziza canke si nziza ni ibintu bimwe mu bibutuma relation yawe iba y'ukuri ukavuga ati je ndi mu rukundo nyago rukundo ngukuri sivyo aho ndibaza turahuza actually ego ndanamukunda kubera ko arakaze numuntu ushaka twicaranye bya nka dekona gaca ndaba azavuga haranyica ndago hari akantu nakoze so ama decision menshi abakobwa dufata ngo yako twihutira gufata decision y'umuntu atubujije ikintu kumbure dukunda cyane nitwiyumvira igituma ijya mpamvu donc itumye akikubuza ico kintu en tout cas umaze kuba donc kumwemerera ko akurongora akakubera umurongozi ndibaza yuko guys nibagiye kubabwira kano kantu nukuraba umutipe ari mature simvuze mature ngo mu myaka canke iki mu mutwe wumvirize n'ivyumvira afise umve ko atari wa muntu akiri muri paparampereza canke paparankorera ibi canke adorantera ubwoba ndi wo kwande tivwa wa mutipe wumva nyene ko ari umuntu avuga nk'umushinga ntahirasi donc ni kimwe navugira guhanura sha no kugira ati umvyiza sindagusavye ndagutegetse kora iki sinza kurabira ngo ndagukunda canke iki utabikoze santima ziraja ku ruhande yes kumbati
umuntu w'umushinga ntavuze ijambo. Ego ndibaza murumva ego murumva neza yuko mu bantu turiko turagenda dushikako ni abantu usanga bafise icerekezo c'ubuzima ku muntu umuntu usanga afise icerekezo runaka encore laba uwo muntu yahindura gute ubuzima bwiwe kuko ugukunda uko yagusanze si kwa gukora araguhindurira ubuzima eswati arashobora kuguhindura ubuzima nabi bivaye nuko ntakurongora nabi cyangwa akaguhindura ubuzima neza ni kwa kundi ushobora kumubura hakazoza n'abantu mu kavuga ati hari uwo haciye n'uwo mutarigera mufuka kuko yarakoze ivyiza yarakoretse yuko akurongoye neza ikintu ca mbere ni kukurongora mon cher yego ngiye ku bakobwa nabo umukobwa umuntu ashobora kugendana nawe wa mbere sumwe mwiza imakiya buri munsi mu gatondo usanga inzara yateretse byo sivyo bikuru twe turaba ilevre benshi barabiraba muri izi generation ziwacu ariko hageze yo kurondera umukobwa mwubakana mushinga urugo usanga bajya bose waravye uri kurabata ku ruhande ukarondera umuntu afise umukobwa afise mu mutwe afise intumbero umukobwa afise ivyumviro nyabaki bizotuma yitwa umutegarugori bizotuma yitwa umutegarugori eske ni naba amakara yankitse ndi mu gitanda ntagiye kurondera umuryango ntuzorya yazo kugira ngo mbe nitujya imagine we nk'umuntu avuye mu gasho n'ukuri wo munsi akaje kumaza ngo mbe kutajuso ukibara hasi uvuye mu gasho ibaze uri mu bitaro uri mose rero mukazoma ngo reka muhira ngo abana ntibari afite ega umba hari ibintu abantu b'abakobwa bakora biri funny ukibaza none umuntu we uvuye mu bitaro basi nkukiriye basi urataje ngo none ngo ntitujye ngo kuje udasumye hewe ni sawa kizi no muntu ari serious bo donc hari abakobwa biyumvira yuko amafaranga yanje ndayahaye umuhungu nzoba bita guhonga nzoba ndamuhonze nzoba ndayononye nzoba ngize ikino suko no kuvuga mu rukundo hariho gufashanya ni partnership ihari no bahanura ntimuze donc ujya mu type ubona adashaka kukubera umugenzi best friend bebe wanje no best friend wanje cyane nukuvuga ngo wa muntu ushaka guhanuza ikintu wa muntu ushaka kugira ati bebe muri BNS rega ibintu birahaye ngiriki arambwira ati ko jye nakubigiye ari pati be calm down gira kandi para gupanika pana gupanika uyo muntu muzokundana ubona adashaka kubera umugenzi ashaka kubikira ibanga ashaka kugufasha ashobora kuguterera iciyumviro yo siwe kabisa iki ni ikintu gikuru cya mbere avuze nanjye nagomashe mpagarire ko cyane iciyumviro cy'umuntu mugira umugenzi umwe ubwira ingorane zawe zose akakumva ndetse akanagufasha atari umwe ubwira ingorane akakubwira ngo bebe ngo pore sana none tugire gute nenda kubwira tugire gute ego urumva yuko uyo n'umuntu ugomba kwegerwa kure mu gihe umubonye atameze uko onya adafise izo karaktere ikindi naco ku bahungu ugomba kuraba wa mukobwa azi neza kukwihanganira mu gihe twebwe abahungu dusanzwe tuzi yuko kenshi turakunda kuba turi busy n'akazi ariko akwihanganira nawe wamusiguriye ati nza kuba ndi okipe n'ibintu runaka wamuhaye gahunda yawe y'umunsi gahunda yanje y'umunsi meze uko nubona ntakuronde umenye yuko ibikorwa bizo bitararangira sibyo nk'uko na Delicia ari mukorera aramubwira ati je gahunda imeze uko turaganira gahunda ni yahera cyane ndose time anytime natura telefone kwandika ati mumbebe umeze gute ebana akanya karabonetse nagenda kwa ndakuramutse rero komeza ibikorwa byawe ni wa mwanya usanga ari karaguha ari karagushikako nibisigura yuko wowe uronse umwanya nawe ategezwe kuba afite umwanya nkuko ndashaka kuba free after interview nkasanga nawe ari mu kazi ariko urazi ko biraryohe cyane iyo utoye telefone yawe ari okipa usanga message ka beba ko baza mon cœur umeze gute yego navyo nawe nawe urabikora basanga yawe yego sapa uretse yuko jewe ntazi ibintu byabaye nkubu ndashaka kuba nicaye ntumva neza ko ari ko arandondera kandi iyo utara telefone nkazamona ni aperi ego kandi ivyo n'ibintu maze kubona kenshi ndabimaze kubiraba nk'inshosho zirenga 4 ndashaka no kuba njyamye mvyutse asanga pibita bebe andonde yanto ariko nkumva neza ko ariko arandode kandi ngiye kuraba swati nsanga mwa aperi canke message canke nkasanga ubwo nyene ni ha telefone kusambwa ati bene nako ndiyumvira ko kurandondera ngo yene nako ndakurondera nyene bayita connexion du cœur urumva birakora ntukumva ati wow ego umutsipa akunze Digne Delica vraiment arakunzwe cyane mongra urakunzwe papa ebaye
je vraiment muri love story ndifuza umunsi wenze ndagutumire vraiment ndanamuze na Delicia ibintu abitubwire live kabisa. Yo bebe sinabenda ndabikubwira arabizi bro nawe ndabimubwira. Mwemerere basazoze ngahereka ni ubu nawe ni muzomubwira ati bebe tugende kwa mwarimu. Azoza. C'est premier azoza. Ego vraiment turashaka gutanga ubuhamya iyi ni emission nazo kugira ngo twigishanye uko tusanzwe tubayeho muri monde d'amour, monde y'urukundo, aho usanga generation yose nta muntu aba yadafise umukunzi ariko gute babana neza eske ko abanye niko bategerezwa kuba babana nimba hariho utunenge runaka tutuganire ngaha dutange ni no ko nashobora kubikora kugira ngo hari anyagenda kosore couple yiwe ibe nziza uko uno munsi kwaho kanu gatora uwundi ejo gutora uwundi ntusanga ari ibintu biryoshe. Bon je sinzi ko wigeze kububona la fois passée en fait sinashobora no kuba nemera ku rukundo rubaho kubera iki en fait nahura n'abantu bari wrong bivanye nuko en fait muri no myaka muri generation dufise twihutira kurondera abantu bameze neza oliyo yo kumanda twebwe kuba neza kuba beza ukeneye ngo umuhungu ngo ari serieux we mwenye nturi serieux tubwizana ukuri kuko ndisiho yuko yaba nkikora ubugugu nk'ubwo nahora nkora mu minsi heze kuri je simba ndi kumwe n'uyu muhungu ndiko ndababwiza ukuri antwarabona amasati y'wandi ukabona natanditse ibitabo ntukabantu ariko no muze ntaho wobibona kagufyina mfuma ndamuposta mbuzi ivyo mposta ndamuposta we mbaye ko yabaye ndongozi y'ukuri nukuvuga ngo mbuzi ivyo mposta nca ndamuposta we mazi imisi mbona umubona baba ngo kubera ngo nabuzi ivyo mposta oya muga hakonza go basinza gupostinga ibintu bitagira sense nca ndamuposta ego mbona ni kimwe mu bintu usanga bituma ugira intumbero y'ubuzima kugira umuhungu ari strict ari ku murongo bituma nawe ugira intumbero y'ubuzima nk'umwana w'umukobwa ukamenya uko wibesha ukamenya n'ingene ubaho bivanye n'ukuntu agutunze. Umvugiye akantu ahubwo niko nari no guhera ko n'imbere y'ibintu byose navuze donc nimufati aka kantu manze kukumviriza hama bije ibintu byose navuze mukumviriza guys biraryoshe no kugendana n'umuntu akwemera akakwemanga. Abantu bobo abanyegeza nk'uburozi sinzi ko ari uburozi sinzi ko ari biki ukaza wumva ngo yahango ntiharakire ko tubashaka kumugaragaro hazogera ryari konzi banavuga ati iciza kiraratwa wawe ni mwiza kwere kutamurata urabona nka twebwe usanga turi muri entertainment sanga umengo abantu nibatubona yuko umengo turi serieux canke serieuse urumva ese tuguritwe gwa journaliste usanga abantu baba batubona umengo turi babandi nyene bigendanira n'abaririmbyi gusa bigendanira n'abakomedie bibe donc bibanira n'aba diaspora uko bibona ntibigira ubone ko twe dushaka kuba serieux n'umunsi umwe canke serieuse non guys nukuvuga ngo je naratanze na interview ndavuga ati nukuri umuntu wese yahora mfasha kugira ngo andrage yicara ziko ndi muri relation kandi iri serieux nivyashika igahagarara simbuze ngo tegezwa kwama ngo turakamata canke iki on sait jamais ibintu birahinduka mugabo muri uno mwanya kandi abantu sivyiza yuko wamuvuga ngo tuzohebana ngo nuyingo bikini ako kantu niko nari mfise nawe narakunda kubimubwira kandi bikamubabaza cyane nkamubwira ati ushaka uzobwize gushaka nagishasha uzobukoze ko nabandi barameze kubera iki ya ma deception kandi ya ma deception twama ducamwe menshi turayitonga nitwe tuyitera ukeneye umuntu muzima nawe manzi ube muzima ukeneye umuntu mwiza nawe manzi ube mwiza cyo yaturiye kiraba kandi cyo usavye Imana bromera kiguha nukuri rero nitureka kwama tujuragirika ngo nakango yampevye manzi umenye yaguhevye kubera iki yamvanze yakuvanze kubera iki Jeff marabitse mu makosa yose yonkorera no ya support mwakumva ko yongera kakundi mukobwa hejuru papa I love you vraiment akini oya ariko rero je ndakubwira ikintu kimwe abantu benshi batazi benshi barakunda kumva bati Malove yapfuye hehe uki uyise Malove nuvuga ko jewe mu myaka maze relation aciyemo zose jewe sinigeze mpemukira umukobwa kandi namye ndi umuntu yihanganira umukobwa cyane nuvuga urashobora kunca inyuma nkabibona nkagira nk'utabibona ivyerekana nabibonye sikuvuga ngo ntavyo nabibonye ahubwo kenshi ku buryo bingeza ahantu mvuga ati full stop ati nabwiye ikintu kimwe imisi yose ni wowe uburenganzira ikintu ko kibandanya canke gihagarara tojire nukuvuga byarabaye kenshi ubu rero navuze ati full stop ni bizongera ivyo nabonye ipica nabonye zirakwiye urumva ivyo nakiniwe ziramaze ubu urankunda ukondi uransupport ukondi canke urampeba ni kimwe muri bibiri ego mbona kuvuga yuko muri rusange muri make ikinavuze mu gihe muri kuvuga ko uburi umuntu wo gufata umwanzuro
ugafata decision uri umuntu wa decision kuko uri umuntu utazi gufata decision mu buzima nta kintu na kimwe wapfa warakoze niba mvuze ati bana je décide yo kuno munsi ncanga naho nyene uno munsi habiki niki nyene ubwo hashaka kubiki nta kigihindura ntico niko bimeze rero jewe muri izo relation zose bivaye n'ukuntu abantu babona yuko vraiment umuhungu cengera ngo Imana ndemeye gukunda umusto wese je twakundanye wese niwe yagena kandi twapfana neza namako baje debana dushwanye ebana ntumeze siyesi ngikuyumvamwo singukunda fresh po amani mzee wende unaenda ebana tunanamukanya umeze neza fresh ni wewe wo gufata decision ati birahagaze nukuri je ndakubwiye urumva nka passe yiwanje je mukunzi wanje ndamukunda kubera ko niyitayeho passe yanje haka jambo akunda kuvuga ngo twahereye aho abandi bahereje I like ukuntu abivuga donc urumva neza ko atitayeho passe donc arabizi neza ko passe yanje arimwe amafuti menshi yarimwe ibintu byinshi kandi nakunda wanashima mugakora ko nabandi kumwe n'abantu umengo ntumbaze gusanga nyene turi muri da deception zitagire epfo na ruguru gasanga kandi twirirwa turarira wanashima netwe twikubise none wewe wokundana n'umuntu kandabireke mbirira abadiri mugenana n'umuntu atamusi numwe arigara kubwira ukuri umuntu ahenda nase ahenda nande umuntu ahenda nase wiwe umva agahenda nyina umuntu atamusi numwe yigara yubahiriza umwanya umuntu atamusi numwe tazoja kumuraba ngo ntumusanga ni demo avuye kuvusha none aho si wowe wikubise n'ukuri azubwa n'ukuri umva kubera ko urukundo nawe mfise byose narasiporta nkahora ngaba rero unanje hageze aho mvuga ati papa for sure birabaje it's really hard mensha dufise imitima twese abantu bose barakunda ariko ikintu nyamukuru nko twavuze ko tugomba kwigishanya umuntu ugomba kurondana nawe twabavuze ugomba kuronda kwanza umuntu yibashe afise intumbero encore akwitaho ariko kandi gikuru umuntu azimana kuko relation yose itari mu ijambo ry'Imana mon cher ni zero nimba uri umuislamu nimba uri umukristo nimba ari iki sawa icyari cyose mugo yemera iyo Mana asenga kuko Imana ni byose mu rukundo nituma mushikaho mugize nituma n'abantu ubwenge bwo kwiyumvira ejo tuzobaho gute ejo duhindura iki sans Dieu mon cher ntacyo kuplayo bikimaze mwamwe ko mutakaza umwanya w'ubusa ni handi usanga umuntu mubanye mari ubona mari mubanye nawe ukazina kubona amasi mwandikanira ebana mi nawe bishe binayishwe manene twapfuye ikizagenze gute andura je ndibaza ko ama relation menshi nagiyemo ntiyari mu Imana yari yababantu nicyo gituma navuze ati ubunye ndashimana yuko nifise umuhungu atanwa inzoga hariho ego nizo nigeze kujamwe batanwa inzoga mugabo ivyo bakora vyarengera basi numva basi bofuma banwa inzoga basi mbona uri kuranwa inzoga mugabo ntonkorere ivyo onye so nukuri nibiza kubana n'umutipe muronderana Imana hamwe kuko hajya umuntu avuga ukuri n'umuntu abaza Imana nukuri tubwiza nukuri ni ibintu biri byumvikana hajya umuntu hari patient n'umuntu abaza Imana hajya umuntu azokubwira ngo bebe ngo rindira ngo turindire ngo hasi ngo uwo munsi nuko abayizera yuko Imana izokora ico kintu hajya nzubona yuko umuntu akugira confiance avuga ati genda ntato nuko avuga ati Imana ndamuguhaye ujya muntu ndamukuragije umurabe uko bitahura hajya ishavu riva kuri satani nukuri hajya nzubona umuntu donc mwishimana munezegwana n'umuntu nukuri aba yuzuye urukundo rw'Imana kubera tuzuye urukundo rw'Imana ni wa wundi nushaka kwa muri kamera twenga ukazona kuranduye ikofi kibaza mufuyi kwakibura se mukagira akantu gato ikofi yamaze gushikira umuhungu aho kubita nta na rimwe vraiment kandi Imana uduna bindinde sizi ego ndibaza yuko byinshi twavyiganye twagize icyo twigishije kinini ku bantu badukurikiranye ariko nongenda mushimire Digne Delica ukanya duhaye kugira ngo tunamenye byinshi rumwe ko twanamenye byinshi benshi batari bazi twamenye couple y'ingene isanzwe bimeze ingene babaye muri ubu kandi yatwigishije vraiment twamenye natwe ingene tugomba kuba ko couple yiwe jewe Imana yo mwijuru ndabahaye imihezagiro vraiment uko mumeze nimba uko watubwira ko mumeze vraiment muze mukomeze uko ndazi nzokwitaho ubugeni bwanyu mumize nivyashika amen ego dushimira abakunzi ba TV badukurikiranye mu kiganiro Love Story with Mwarimu izina ryacu twarikoreye ndetse n'igikorwa twagize twihaye ngo tubigishe
twangishikanye next time tuzokora ikindi kiganiro ndetse tunazane iyindi deba tuzokora ariko yo nayo nyene iri mu bintu tujye duhura navyo mu rukundo ibintu usanga bitubera intambanye mu relation usanga dushikako tugenda etape par etape ko byinshi ntavyo twovuye arimo ngo tubimari fa duzashaka tumana tuvuga gatoye tuvuga akandi rero ndabashimira kwa mwadutija kandi mukaduriza ama smartphone yanyu mukavuga ati reka mfate umwenda nkurikirana kino kiganiro nomviriza Digne Delica nomviriza na Elma Love mwarimu muri abantu bagaciro vraiment ndabashimira ngenshi mina Delica kumwanya yaduha ndabashimira namwe ndaha TV ntimigera mu ntererana ntimigera mu maramaza kandi mushigikira no musore akora ibiganiro en fait biri unique arafite creativité vraiment y'ubusazi en fait ndamwe apprécier kandi ari mu bantu nshimira kuba bari muri entertainment ndashimira na ndaha TV show kuba yaramuhaye umwanya kugira ngo agaragaze impano yiwe ndashimira na cameraman hariya urabona yuko vraiment bari korakora akazi katoroshe en general ndashimira ndaha TV ndabakunda cyane gose abakunzi ba ndaha TV mukore subscribe ku batarabikora mugira na share ku batararonka kino kiganiro bien sûr bakironke musige na commentaire kugira ngo tumenye ikiganiro mwacakiriye gute bimeze gute ndabakunda cyane ego naye ndabakunda vraiment ariko nongera ambwira umutipa kunzwe na Delica yuko naye ndamukunze cyane hobera bamubwiye ko ameze neza ciao ciao